Umuco w'Ijambo Ministries. The word of God is light. Turaguhaye mwiriwe kandi turaguhaye mwaramutse inshuti mukundwa ukunda gukurikirana ibiganiro ducisha ku Muco w'Ijambo Ministries. Uri kumwe nanje Sezibera Eric, dufise umushitsi uyu munsi kandi umushitsi w'ubwiza, aho tuza kumva ijambo rihishuwe. Narigeze kuba ndabibabwira yuko tuzoza turabazanira abashitsi batandukanye, abashitsi bafise ijambo rihishuwe, bafise icyo bashobora gutanga kandi kizima. Rero uyu munsi turi kumwe n'umushitsi muri studio z'Umuco w'Ijambo Ministries, yamaze kuhigerera. Mu kanya gatonya ngiye kumwakira. Reka mbanze ndamutse benshi badukurikirana mu biganiro byacu, abari muri Kenya. Mbanze ndamutse Pastor Valerie mu gihugu ca Kenya, ndamutse Missionary Eric Bizoza mu gihugu ca Kenya, ndamutse Bishop David muri Nigeria, ari nawe muhagarikizi wino channel. Ndamutse madamu wiwe Chinedu, ndamutse n'umwana wiwe. Yes, ndamutse abari mu gisagara cya Bujumbura, bari hirya no hino, bari kumutakura n'abandi benshi cyane, ba Elia n'abandi benshi cyane nto kwirwa ndavuga. Ndamutse abari mu Rwanda, nibagiye kuramutsa uwo bitwa Tabita, akunda gukurikirana ibiganiro byacu kandi akunda no kutwandikira muri comment, akunda kudushigikira. Byukuri turabakunda, tubafise ku mutima, turabasengera, kandi Imana ikomeza kugenda yihesha icubahiro, ikomeza kugenda ikora ibidasanzwe. Rero ndizera ko uyu munsi dufise ihishurirwa rikomeye cyane, kuko dufise umukozi w'isezerano rishasha yamaze gushika muri studio z'Umuco w'Ijambo Ministries. Reka mbanze ndamwakire, abanze abaramutse, abanze abidondora abwira izina ryiwe, tuce tubandanya n'ikiganiro cyacu twabateguriye uno munsi. Kazi ndabashimishije rwose. Amazina yanje akaba ari Loïc. Ego. Yes, merci beaucoup. Imana iguha umugisha kuba wemeye kwitaba ubutumire bwacu. Urazi ko hari umuntu nigeze gutumira w'umuririmbyi, ndamutumira ati uzoze dukorane ikiganiro, ariko vyarangiye umujama ataje. Ndakunda kuvuga ngo abakozi b'Imana, ariko si cyane, kandi iri jambo ngo abakozi b'Imana burya sinda narikunda cyane, ariko ijambo je nkunda kandi nemera ni ijambo rivuga ngo abakozi b'isezerano rishasha. Ko abakozi b'Imana tuca tubibona mu isezerano rya kera. Burya abakozi b'Imana ni bari aba Mose, ba Yosuwa, nibo tuvuga ko bari abakozi b'Imana. Mugabo mu isezerano rya Kristo, aka kantu kwera nkunda kugakoresha, reka ngende ndanagasigaye. Mu isezerano rya Kristo, niyo mpamvu muri Bibiliya uzosanga hariho ibice bibiri. Hariho igice kimwe cy'isezerano rya kera, hariho ikindi gice cy'isezerano rishasha. Rero isezerano rishasha rirafise abakozi baryo, isezerano rya kera naryo rirafise abakozi baryo. Niyo mpamvu Kristo yaciye asengera za ntumwa ziwe, avuga ngo nk'uko wantumye ngo niko nanjye ndabatumye. None wewe woza kuvuga ko uri ntumwa ya Mose gute kandi watumwe na Yesu? Wewe wumva ibyo bintu bisa? Ni ukuvuga ngo rero twebwe turi ntumwa za Yesu Kristo, turi abakozi bakorera isezerano rishasha. Niyo mpamvu rero mukunda kumva ntakunda gukoresha mu ijambo ngo abakozi b'Imana, nakoresha ijambo ngo abakozi b'isezerano rishasha. Rero niyo mpamvu tugiye kwinjira mu kiganiro nyezina. Amuvuga butumwa Loïc yamaze gushika muri kino kibanza, abanze atubwire teme y'ivyo duteguriye uno munsi. Murabizi ko turaganira tukarimbura. Iyo bavuze kurimbura, muribuka neza ko mu gitabo cya Yosuwa mu gice cya mbere ku murongo wa 8, Imana igihe yamuhamagara irikiramuha amabanga, imubwira yuko azotwara Abisirayeli akabashikana mu gihugu cy'isezerano n'ibindi bintu byinshi. Imana yagiye amuganiriza, imubwira ngo nashikame, ashira amanga, akomere. Imana imubwira ko izogendana nawe muri ibyo bintu. Ariko hari ijambo rikomeye cyane ku murongo w'8 yamubariye ngo ibyanditswe muri ico gitabo ubihoze ku mutima ku murango no mw'ijoro. Twebwe rero tuvuga ngo ijambo rya Kristo tugume turirimbura, turirimbura, niho riheza rikagira ubuzima, kandi niho ibyacu bizogenda neza. Rero ikaze mukozi w'Imana muri studio z'Umuco w'Ijambo, ubanze ubabwire teme waduteguriye uno munsi, tuce twinjira mu kiganiro nyezina. Kaze. Akoze cyane rwose. Hama
icyo nashaka no munsi tuganire ko ni ikintu kitwa ubuzima bw'impwemu nubwo tuvuga ati isi y'impwemu mu majambo makeya. Yego. Ubuzima ikintu shengero bidatahura cyane rwose canke abantu bavuga ati uko bakidije canke bizera Yesu Kristo n'umukiza bizera Imana ino Mana tubona muri Bible aho tuzi Imana usanga abantu umva umuntu wese afite uburyo avuga Imana. Ari abantu k'ababuda usanga basenga Imana, ugasanga ari abandi bantu basenga Imana, ugasanga basenga Imana zindi zitandukanye. Urakoze cyane ako kantu urazi ikintu binyibukije hirya y'ejo nyene nahuye n'umuntu amfatira mw'ibarabara arambwira ngo mbeko numvise mu kiganiro ngo uvuga ngo ibintu ngo byo kwizera ngo biratandukanye ngo hari Imana nyinshi. Ivyo bintu we ngo bikura heya? Inamba yari umusiramu cyangwa yari umusiramu yaranyumbikiye ibara mw'ibarabara ngo nibibaho ngo nta Mana nyinshi zibaho, Imana ngo ni imwe yonyine ngo rudende. None nawe uciye ukagarukana ati hariho Imana nyinshi. Namubariye ati mon frère, Imana ni nyinshi, burya umuntu wese arashobora kugira Imana yiwe. Ivyo by'ababudiste byose ibiki ndanamubwira ati wanashaka ngo n'ubu nyene ndanakudugane ngaha nyene ngaha iwacu ndakwereka ahantu hari igishushanyo banapfukamira bakacyunamira bagisenga aha nyene ngaha iwacu. None uwo mugira gute ko iyo atari Imana yiwe? Agiye akaraba igishushanyo cya Yozefu ahantu kibambye akagira respect agatera amavi hasi akunama ati respect abakozi iki n'abacyunamye. None si Imana yiwe ega yizerera muri icyo gishushanyo nyene, icyo kiba gihindutse Imana yiwe. Mugabo kubera abantu benshi badashaka kwiga ari ikintu sezana badatahura uburyo umuntu aremenwa. Ana Mose abwira Abanyisirayeli yabwiye ati ngo ntimuze murabe ngo ku bicu, murabe ngo nyenyeri muco ngo kwera uca inzuba mu birabe hamwe bice batera ngo Imana yanyu. Amajambo make Musa ntabwo yari kubwira Abanyisirayeli izuba cyangwa kwera cyangwa ibindi bintu, yari ababwira Imana ziri hejuru arizo Bible yitwa ngo abasirikare b'ibicu. Sinzi ko nagize neza. Ari ikintu kiri mu muntu twavuga ati bitwa conscience, arico basi mu kintu usanga yitwa ijwi ry'umuntu. Sinzi ko yashika kenshi usanga uri n'ibarabara ugasanga uko yagiye byumviye muri wewe utazi aho bivuye. Uko umuntu akura uko agiye ivyiyumviro bitandukanye, kandi ivyo vyiyumviro agira siwe abiha ubushobozi, ariko ivyo vyiyumviro agenda aragira uko agenda arakura hariho ubushobozi bumutera gutuma ivyo vyiyumviro agira bishika. Nkuko muri twebwe umva ari ivyiyumviro umuntu wese ashobora kugira atari ko ashaka kubigira aho gusa kubera babimubwiye bigatuma avyumvirako. Uko tuvuze Imana tuvuze ikintu kirengeye umuntu, ese kuko umuntu wese ubwenge umuntu ashaka gukora ikintu kirengeye basi ubwenge bw'abandi bantu bakamutangarira. Ariko tuvuze Imana tuvuze ikindi kintu kirengeye ubwenge bw'umuntu, kirengeye uwo muntu bisugura kimushoboza gukora ibindi bintu bindi kintu birengeye. Bivuze ngo rero nk'ubu nimba dufate ari nka boss wanje jewe ndi nk'umukozi wiwe kubera mba nzi yuko andengeye mu byumviro byanje nyine abandengeye, ndashobora kwisanga nawe nyine yabaye nk'Imana. Umuntu afise impwemu kandi ko dufise impwemu ntabwo twebwe twonyine dufise impwemu kibwe n'ibikoko kenshi twebwe dufise impwemu kandi tukadufise n'imishaha tukadufise n'imibiri, ariko n'Imana ni impwemu kandi Bible ivuga ko n'abadayimoni nazo ubwazo ari impwemu. Bisugura mu gihe impwemu y'umuntu runaka hejuru cyangwa gusa umusumvye ko bashobora kumvira yashobora gucikira Imana. Iyo umuntu ariko ariyumvira naho dufate nk'ujyana ku musozi kure ngaha umfate nimba bifate n'ahantu guherereye ugasanga uburi ngaha bacibona ahandi hantu umuntu agaturira umuriro. Iyo uwo muriro awuturiye mu kwaka ntabwo abantu bose aza kubibona, niyo wenyine aza kubona uwo muriro ukuntu uri kuraka. Ariko uko umwanya uhera umwotsi aza kuduga n'ibishashi biduge haboneka yuko ari ahantu runaka ariko harasha. Bisugura yuko mu gihe ibyo bishashi biko biraduga nico kinini ivyumviro vyawe canke ubasi ivyifuzo vyawe biduga nk'ibishashi mw'isi itaboneka. Impwemu mbi zabona zikavuga ati ngiye bishashi si bishashi bija ku Mana, ibishashi bitagira ahantu bija. Bisugura ati kujya mu tugende tugafatirana. Ariko abantu badatahura bazi ko Satani ko avuze ko Satani ari umubeshi aza mu buryo twese abantu tuzi ngo aza kubwire ngo kimwe gutera kingo bingana mu bitatu. Oya, ububeshi Satani aza gukora ububeshi aguha ikintu gise ubuzima, ntabwo ikintu cyapfuye gise ubuzima
cyitwa ububeshi kubera kiba giciye ku bintu by'ijambo ry'Imana. Bisigura mu gihe atajambo ry'Imana wowe ufise muri wewe, kenshi Satani uzokora muri wewe abarukore, ntabwo ari ubeshi. Abarukore. Rero bisigura mu gihe umuntu agenda imbere akaza avuka mbere ikintu runaka, hateba igihe icyo kintu kikazamo impwemu runaka ikazamo icyo kintu, hanyuma impwemu runaka ikazamo ibyo bintu uzogisaba, hanyuma ukagenda imbere y'abantu uvuga ati ese birakora kabisa. Yes, reka ndagushimire kuri iyo nsobanuro utanze ku bijyanye n'ibintu by'Imana cyangwa ibigirwamana n'ibindi. De numvise umengo ni ikindi kiganiro dushobora kuzokora ikindi gihe naho atari cyo cyatuzinduye. Niyo mpamvu nshatse tukireke kuko si cyo cyatuzinduye, ariko icyo ndiko ndumva ni uko iki kiganiro kijyanye n'ibi bintu by'Imana cyangwa ibigirwamana n'ibindi tuzokigaruka ko mu mwihariko wacyo, hama abantu babashe kumenya iyo imyizerere, ubutandukane bw'imyizerere yabo n'Imana, mu butandukane bwazo n'ibindi. Kuko ndafise hariho n'abambwiye yuko Mariya Mweranda, umwe bitwa nyina w'Imana bagendera, akabihishurira bakamubona ibintu nk'ibyo, kandi nta gitangaje kiba kirimo mu bisanzwe kuba Mariya yobagendera, kuko baba bamuhamagaye nk'uko ariko urabisigura, urumva biba byabaye. Yes, reka rero tuce twinjira rero muri ya topic watangura utubwira ko ariyo tugiye kuganira ko, hama tuce tuyinjira ibwina tuyirimbure kugira ngo bene data bariko barakurikirana kino kiganiro nabo nyine baronke umuco ku bijanye n'irya teme wavuze witwa ubuzima bw'impwemu. Reka ndakwinginge mugenzi ukurikirana ibiganiro byacu, ntiwibagire kugira sabone kandi ntiwibagire kugira partage kugira ngo ubu butumwa bwiza bushike kuri benshi babashe kurimbura ijambo, kuko turi muri cya gihe nyine cya nyuma, murabizi bisaba ko abantu babandanya kurimbura ijambo, bamenye ukuri, bamenye umuco w'ijambo. Mwarahezagiwe cyane, reka tukwakire umukozi w'Imana. Utangiza gansone y'ahandi gahunda cya gatatu ku mirongo gatandatu avuga ngo ikibyara n'umubiri naco n'umubiri, ikibyara n'impwemu naco n'impwemu. Ahubwo ikibyara n'impwemu nanihenze, ikibyara n'umubiri naco n'umubiri, ikibyara n'impwemu ariwe impwemu yera, ariwe impwemu yavuye ku Mana, naco ubwacu ni impwemu. Ko Bible ivuga ngo reka tureme umuntu, ari Imana ubwayo yakwivuga mu butatu bwayo. Haleluya. Bible ikavuga ati reka tureme umuntu, tumureme mu ishusho yacu, amere nkatwe, agumva ibintu byose azokora azobe ameze nkatwe. Hama Imana igashema umuntu, tukabona aho Imana ibumba umuntu, hama igaca imwumika mu impwemu y'ubugingo, hama umuntu agashaba ofisi ubugingo. Ariko ibyo bimaze kuba turabona aho umuntu agwa, ariko gucunga ku Mana, Imana yamubwiye ati kino kintu kinoze gikora, ariko umuntu agace gikora. Bible ibyo nigace byitwa kugwa k'umuntu. N'abantu benshi bavuga ngo umuntu ngo yaraguye, kugwa k'umuntu kuko yuko yatandukanye n'Imana. No kugwa yatandukanye n'Imana, ko mu gihe umuntu atandukanye n'Imana nta buzima aba afise. Nk'umubyeyi iyo avomye umwana amubwira ati ndakuvumye, ati ndagutaye, ati zumva bisa nk'aho amenga abatakaje ubuzima, urukundo, imbabazi. Ibyo uko bigenda biraba, umuntu ntabwo yigeze apfa urupfu twebwe tubona, urupfu dusanzwe tuzi, kuko Bible ivuga ati umunsi cya giti kiryako nakabuza uzopfa. Umuntu urupfu yapfuye si urupfu gupfa, urupfu dusanzwe tuzi twese, yabandanyije abaho. Kandi igitangaje ni uko tubona ngo yuko Adamu yabaye imyaka ishika 900 hafi cinjana kwanza cinjana kinarenga. Haleluya. Ndiko ndashaka gushika no hantu umuntu amaze kugwa, amaze kwicaha, yagumye umuntu ase impwemu, kandi yagumye umuntu afise ubugingo nyene. Bisugura abandanyije abaho. Ariho itandukaniro yatwebwe dukijijwe n'abandi bantu badakijijwe. Haleluya. Amen. Itandukaniro rihari ni uburyo twebwe tumeze mu buryo bw'impwemu. Haleluya. Twebwe itandukaniro rihari ni uko Bible ivuga ati ngo turi ibiremwa byayo, twaremewe muri Kristo Yesu. Haleluya. Kandi Bible ikavuga ko impwemu yera ashika ibyina cy'Imana. Haleluya. Kandi uko impwemu yera ariwe twokwitwa ko ari umurinzi w'ivyera by'Imana. Yesu Kristo avuga ngo twebwe twaremwe na mpwemu yera, kuko Bible ivuga ati ikibyara nacu n'umubiri, ariko ikibyara n'impwemu ariwe impwemu w'Imana, naco ubwacu ni impwemu. Yesu Kristo yatangaza ikintu kijyanye no kuvuka bwa kabiri. Umunsi agenda kwa Farawo agata inkoni hasi,
hariho n'abandi bantu b'abakonikoni bakoze nyine ibyo Mose yakoze gushika aho tubona ariho ahandi hantu abantu bagenda bakora ibintu uko Mose yakora ibintu tukabona bantu bandi abakonikoni bo muri Egiputa bakora bya nyine Mose navyo nyine yakora. Isiguro nuko ibintu dukora mu buryo bw'impwemu twebwe dukikije suko atari abandi bantu bandi ibyo babikora. Twebwe igitubwira abantu b'impwemu twebwe abantu dukikijwe si amasengesho dusenga gusa, si n'ibitangaza dukora, si n'amaheshirirwa tunaronka, kuko Bible iravuga ati yuko imbere ya Adamu hariho abandi bantu, hariho iyindi si, kandi gushika ino saha nta muntu arabasha kubaza gusobanura canke avunagura ibintu biravuga ati imbere ya Adamu ati abantu bari bariho bameze nk'uko canke ibikoko byari biriho ati byari bimeze nuko nta n'umwe. Ariko Satani ariwe Bible yerekana yuko ariwe yari yitezwe ino si. Mu gihe uwo mwegera akamubwira ati sigurira ubwire ukuntu bijanye n'isi imbere y'uko Adamu aza ukuntu yari imeze, yogusigurira neza aguha urutonde rumeze neza. Bisigura yuko amaheshirirwa tugira mu buzima bwa Kristo si yerekana yuko tubona batari, si yerekana yuko tubona b'impwemu, si yerekana yuko tubona bari hejuru gusumba abandi bantu bose, ariko cyerekana ko turi abantu b'impwemu mu buzima bwa Kristo, mu bucuti tugirana n'Imana biciye mu gusenga. Haleluya. Amasengesho dukora kuko Bible ivuga ati ngo Imana niyo kwizigirwa, yaduhaye kugirana ubumwe n'umwana wayo ari Yesu Kristo. Hariho ibintu byinshi notaga mu karorero byerekana yuko kuba umuntu w'impwemu si ukora ibitangaza, si no kuvugisha, si no kwerekwa, ari abantu berekwa uwo mwisi mwiza, kandi ugasanga ibintu berekwa kandi nibyo cyane rwose, kuko nk'ubu nimba wemeye nk'idayimoni kuri kwinjiramo, iyo dayimoni ikaza kwinjiramo byingana gusohoka uko birashoboka, kuko Bible ivuga ati yuko Yesu Kristo ariko arekana ibigisho bibe koje nk'abadayimoni, aravuga ati ngo idayimoni igiye mu muntu ikamuvamo uragenda mu bugaragu, urukundo rero ndikagaruka ikaraba yuko muri ya nzu yayo ko byose bitunganye neza. Bisubura idayimoni yashobora kwinjiramo ikagusohokamo ubundi ikakwinjiramo. Haleluya. Yasohoka ati mbwe dayimoni wogema yuko uri kwinjiramo, hari bimaze kwinjiramo ukari byati genda undabire amazina y'abantu runaka, kuko idayimoni amadayimoni usanga amazina akamwinshi rwose. Haleluya. Kuko amadayimoni si abantu, ugasanga dayimoni amazina ashaka nk'amajana nk'atanu, kandi si abantu kubwo tuvuga ngo ayibagire. Ukabwira ati ndabira amazina y'abasekuruza yasetse, undabira amazina yabo, undabira ibintu byose by'abaranza, hanyuma ati ejo nagenda kuri podium ugatuti ati uducungiye ibintu byose. Ivyo bintu umuntu nabivuga mbwe ubuvugisha natofatiye umuntu uvugisha w'Imana. Hariho n'abavyizera, hariho n'abavyizerera mu byo gukorana n'amacini. Kandi ivyo byose ni kuvuga ngo ni ivy'impwemu. Mu bisanzwe icyo ndiko ndumva no kuvuga ni ibintu vy'impwemu, ivyo bintu byose byabaye kuri Mose, akagenda inzoka inkoni akayirambika hasi gahinduka inzoka, kandi ari Imana imurungitse. Abapfumu abakonakonyi asanzeho nabo bakaca barambika inkoni zabo hasi zikaca zihinduka nazo nyene inzoka. Byari ibintu bitangaje, umwana w'Imana cyangwa watumwe n'Imana ibintu yakoze n'abapfumu bace babikora. Ariko ikintu gihari ngaha, mbega itandukaniro riri hagati y'ivyo bintu niri, mbega itandukaniro riri hagati y'umuntu asemwemu yera ari umwana w'Imana yavutse ubwa kabiri nk'uko yeje kubidusomera, ni itandukaniro ry'abo bapfumu, abo barozi, abo bakonakonyi, kuko nabo nyene urumva ukuntu bakora ni muhimu nabo nyene, kuko watanguye ndibuka ko watanguye uvuga ko Imana ni muhimu, wongera uravuga ko na Sata ari muhimu, wongera urerekana ko n'abadayimoni nabo nyene ari muhimu. Ushobora no kubabaza ibintu by'imyaka, bakashobora kuba bobo barashobora kuba babizi kwera abadayimoni ntibagira umubiri ngo bazopfejo ngo bazogwara malaria, n'ibintu by'impwemu nyene ziyerera. Abayisilamu bo baravyizera bakaja no kuyagura amajini n'amabanga y'abashehe, baragenda no kuyagura za Tanzania n'ahandi, kuko bobo barizera yuko ari nabo bamarayika babo, kuko baravuga ko hariho amajini ngo meza hamwe ngo n'amajini mabi. Ikintu rero dushaka kumenya uno munsi muri kino kiganiro
turashaka kumenya itandukaniro mbega ubuzima bw'impwemu umuntu yobaho gute niki cyerekana umuntu asa ubuzima bw'impwemu ubuzima bw'Imana ikintu cyotandukanye ibyo bintu kuko ijya mu ya Mose mu bisanzwe burya inzoka ya Mose yaratevye irabihindura irasama irabyibuha ifata bwa buyoka bwose irabumira Imana birasizeho difference hagati ya za mpwemu ziri mu bapfumu babakonakonyi ni muhemu iri muri Mose haciye habitandukanye uko biri kose naho mengo byose birasa naho byose umengo ni iby'impwemu ariko hariho ikintu kimwe gishobora kuba kitandukanye ibyo bintu ubuzima bw'impwemu ukuntu bishobora kugenda ukuntu bishobora gutandukana itandukaniro ishobora kuhaba nuko novuga ati ko kiba itandukaniro ubushobozi hamwe n'iherezo ubuze ubushobozi hamwe n'iherezo twese ubuze iyo byati ubuzima bw'impwemu cyane ubuzima bwumva byose usanga byose muri cyo kimwe kuko iyo tuvuze kwanza umuntu ikintu tuvuga no gutahura uko umuntu agize umubiri butatu umuntu ni impwemu twavuga ati umuntu abayeho ubuzima bw'impwemu isukura umuntu akabaho ubuzima bwiwe yategerezwa kubaho tuvuze ubuzima bw'impwemu umuntu wo muri Kristo Yesu umuntu wari wese basi umuntu ari wese cyane tukavuga ati umuntu ni impwemu umuntu yakaba umushaha isugura umuntu akabaho ubuzima bwiwe kuko iyo tuvuze umushaha tuvuze ikintu gituma ubaho ngaha ku isi kuko yavye abamarayika ntabwo basi nobona mu marayika ngo aje ngaha ku isi ngo arubaka inzu ngo agiye gutora umugore ni kuko Yesu Kristo avuga ati Yesu Kristo abigisha biwe baramubarije nk'uko maze ati mbega tukaja mu ijuru ati zotora abagore mva ko mumaze zo gutora abagore n'ibiki Yesu Kristo yabwiye ati nimwaduga mu ijuru muzomera nk'abamarayika kubera no gutora abagore kuko abamarayika nta bagore batora isubwo abamarayika bobo nta byifuzo basi n'umunezero bagiye basi wovuga ati mu gihugu gutora umugore ngo gutora ngo ameze nk'uko cyangwa nuko isubwo abamarayika bobo ni impwemu zihari yomba impwemu nta kindi kiringe kuri ibyo bintu ariko twebwe turi impwemu duse imishaha isubura umushaha umva ni ikintu gituma tubaho ngaho ku isi tugira ibyifuzo tugira yumva ibintu byinshi kugira ngo dukorane n'Imana ni ngombwa tube dufise uwo mushaha ahubwo kugira dukorane n'Imana dutegerezwa ko dusa impwemu umushaha nawo uwo mushaha ni ikintu gituma tubaho ngaho ku isi none wumva none nyine nanje mvuze ati umushaha niwo uduha kubaho ngaha ku isi kugira ngo dukorane n'Imana kwera urumva utariho ntiwokorana n'Imana ntabwo ukorana n'Imana ngaho ku isi mugabo gukora kw'Imana ko urumva nyine ni mpwemu wayo umubiri nawe navuga yuko ari nk'impuzu utuma basi nako umubiri ndayitwa nk'impuzu kuko umubiri umushaha uri umubiri Biblia kongera avuga ati yuko umugore mugera ngo muri twebwe ko tugwe turi za mpwemu yera yes kandi Biblia Pawulo akavuga ati ngo mpwemu yera ubikanye n'impwemu yanje ko je ndi umwana w'Imana isubwo ko natwe impwemu zacu arizo twebwe family twebwe umva icyanga twebwe si imibiri yacu icyo tugwe turi abantu ntabwo turi abantu ko dusa imibiri abantu ko dusa imishaha igituma turi abantu kugira bitahurike neza kugira bitahurike neza dutandukaniriza umushaha n'impwemu umushaha n'impwemu some n'itanguriro evidences Imana yavuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe tuzuga iko kekese cyumba tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganze amafi mu kiyaga aganze amafi mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ibyikiruka byose bigenda bikwega inda hasi nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo kandi yuko ko Imana ari impwemu bisubura Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo ariyo impwemu rero tuvuze impwemu tuvuze cya kintu gituma ukora ibintu bisugura basi norito nk'umuhamagaro wawe nakina kivuge nk'uko bisugura nko dufate Adamu abona ko Imana yaciza imwereka Imana ngicira iryo tungo ryo muri Edeni sinko cibona Imana ikimusha iryo tungo ryo muri Edeni ikimubwira ibintu azokora n'iryo tungo ryo muri Edeni Ongea kino tongo ati biganze ukwesha ibi bisugura iyo ni impwemu ya Adamu yariremye
ariko umushaha arico yitwa ame ni ikintu catuma kuko ngaha uravye Imana imubwira ngo Imana yavuga ati turimo umuntu mw'ishusho yacu ase natwe aganze amafi mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose maze Imana iciye mu muntu mw'ishusho yayo niho yamuremye irema abantu bari uburyo bubiri usimbere ngaho ikibanza cya kabiri reka ndaharabe avuga ngo ikibanza cya kabiri ku murongo wa 15 uhoraho Imana ajana wa muntu amushira iryo tongo ryo muri Edeni waririme arizigame uhoraho Imana abarira umuntu ati igiti cyose cyo muri iryo tongo ukigeko nk'uko ugomba Imana ngaha mu kibanza cya mbere ku murongo wa 26 ntabwo ivuga ko ibijyanye cyo kurya ivuga ko ibijyanye no kuganza n'ukuntu azokora ibintu ngaha ku isi ariko imaze kumurema basi imaze kurema umubiri wiwe ica izana ikintu cyo kurya kandi ngaho bananije usoma abana ahandi ngo mugiye ku isi yose niyo mpamvu yaciyemo irema abantu bari uburyo bubiri kandi haheze igihe atari gitoya Imana ikimuzanira umugore umushaha ni wo mutima rero ndibaza yes umushaha ni wo mutima mu kirundi okay yego urumva rero itandukanye rihari nuko umushaha utuma ugira ibintu by'ipfuzo byo ngaha ku isi ibyipfuzo ugashaka kiga na kiriya bivuze ngo mpwemu akorana n'umushaha yes okay birasobanuye yeah okay ubu rero reka ikindi kintu numva no ca ndakubaza no kuvuga mbega ubuzima bw'impwemu ko tuvyumvise yuko habaye kuvuka bwa kabiri nk'uko wabisomye muri Yohana ngo ikivyawe n'umubiri naco kiba ari umubiri ikivyawe n'impwemu naco kikaba ari impwemu kandi ikivyawe n'impwemu bene data ikivyawe n'impwemu urumva ni uwavukiye muri Kristo Yesu wavutse ubwa kabiri iyo nkuru muzoyisome neza iri muri Yohana igice cya 3 guhera umurongo umengo wa kangahe wa mbere Nikodemo aganira na Yesu iyo nkuru niho ucubona ikijanye no kuvuka ubwa kabiri icyo ari cyo rero ni ukuvuga ibi ni iby'abana b'Imana ni inkuru y'abana b'Imana ubuzima bw'impwemu isigure ko ari inkuru y'abana b'Imana reka twibande ku bana b'Imana by'abapfumu turabivuyemo kwari kugira ngo tubereke akarorero yuko hariho n'abapfumu bigira ko bafise impwemu bakorana nabo nyene bafise impwemu tuvuze ubuzima bw'impwemu ntidushobora gusigaza umupfumu inyuma tuvuze ubuzima bw'impwemu nitwosigaza abakonakonyi bari abantu bagira ubufindo nitwobasiga inyuma ko nabo nyene impwemu ikorana nabo bijya bintu kuko barashobora kuguruka barashobora guca mu bihome ubu rero ikiganiro ko kijya ngo kiryohe kandi shaka tuguma hanyene nimba umurozi ashobora kuguruka agaca mu gihome ngira ngo mvuge hama ince ndengana kugira ngo nawe uce uduha umurongo neza nyezina ubuzima bw'impwemu ukuntu umuntu ashobora kubaho cyo kintu kugira ngo twinjiremo mugabo nzi ikibazo ndiko ndibaza nimba umurozi ashobora kunyinjirira mu nzu atadodoye ngo apige hoditi twasezerera hano hodi narinji kugira ngo aze ndamubone nimba yambaye ikabutura ndabibone nimba yambaye ubusa ndabibone ariko akinjira mu nzu yanje ku buryo naho njyamye aza akanderanga njyamye sindamubone nanabyuka sindamubone kandi nariko ndamubona njyamye ako n'akandi kantu ndengeje ko mugabo sinari kukavuga ariko ntaco bishoboka gute none burya abana b'Imana twebwe abana b'Imana twoba duca mu bihome icyo ni ikibazo cya mbere twebwe abana b'Imana burya twe turaguruka icyo ni ikibazo cya kabiri twebwe abana b'Imana turashobora kuvuga ati 1 2 3 turi nk'ahantu nko mu isoko nk'akarorero cyangwa nk'ahantu nko kuri tele ya basket tukavuga ati tugakoranya abantu ati mw'abantu mwe mwese nimuze ngaha genda umwana w'Imana wo muri Kristo Yesu ngira ndabereka ikintu gitangaje hano nyene ati ngira mpanure 3 ubu nyene muze mubona intebe yisheze yiteretse ngaha ari umwana w'Imana ivyo yoba bikora ariko turabizi yuko ari abatipe n'abatipe kazi bakora ibyo bintu ubukonakonya gapfundikanye ibintu ukabona azanye ikintu ngaho nyine kandi ni mwemu nyene ikorana nawe ibintu byandi watangwa by'amajini n'amajini arimo arakorana nawe okay ubu rero tujya ngo tugaruke
mbega abana b'Imana babayeho gute uno munsi urumva ikintu cya mbere gikomeye mbega abana b'Imana uyu munsi bariko barabaho ubuzima bw'Imana cyangwa bariko barabaho ubundi buzima budasobanutse ni ikibazo cyiza cyane rwose uravye nk'ubu dufate reke hano iki gihe tugezemwo reke tuzane nka Mose muri iki gihe tugezemwo hari ahantu Mose tubona yafashe ngo amaraso yagiye yavuye ku musozi azanye ibyagezwe acafata amaraso aramijagira ku bantu afata naho nyene amaraso y'ihene n'amatari y'inka zibuke igikoko bari babazi amaraso arayafata ayamijagira ku bantu ayamijagira no ku ivyo bisate vy'amabuye mu gihe nk'ubu abantu muri iki gihe mu ishengero ry'umuntu runaka ufata nka rimwe ry'imondi abapasiteri bose bafata akaza nk'amaraso bafata y'inkoko acamijagira ku bantu ni ikihe kintu cyo bwonga mu kirundo bavuga ati pasiteri wose asigaye ari iki ari umurozi amukurakonye mu gihe dufate pasiteri wose dufate mu ishengero hano nk'uko ucagiye ku musozi Siyoni Imana yamanuka ivuye mu ijuru ikaza iri mu gicu hama ngo imiravyo igatangwa kugira ngo guturika n'ibiki n'amajwi akavuga mu gihe twaba turi ngaho turahasengera ivyo bintu bikavuga ni iki abantu babasha gusigura mu mutwe wabo ntabwo bavuga ngo ni Imana bavuga yuko ari abarozi birasa kuvuga ati yuko ico umuntu yishira mu mutwe ico umuntu abika mu mutima wiwe nico kintu iyo habaye ikicaco cose nico gica gisona bisigura nimba je umutima wawe yishizemo yuko Imana ikiza Imana itanga akazi yuko Imana itanga ibintu mu gihe habaye ikindi kintu kitari umutima wanje ico kintu ntabwo ndakibona yuko ari nk'Imana mbone ko ari ikindi kintu kindi gitandukanye n'ivyo je nizera igitangaje kiri ngaha igihe Mose yahunga avuye muri Egiputa ko araragira ngo acabona igiti cyo kukiraga hanyuma ngo Mose ngo ariko aregera Bible irafesisa neza kavuga ati ngo Imana ngo ibonye ngo yuko ngo ashize ubute yuko abasi afisa ivyifuzo byo kumenya ivyo bintu biraba Imana ngo icavuga yacavuga ngo iki ngo kwivyo birata vyawe uko ngo hano hantu arano kera bisigura no munsi abantu ntabwo bariko barashaka kwegera Imana uko urya igihambaye umutima w'umuntu ivyifuzo sivyumviro ubwo umuntu ashaka kuvuga ati je ndashaka guheba kino kintu akavyumvira gusa ariko mu gihe umutima iwiwe adafise icifuzo cyo guheba ico kintu ivyo bintu ntabwo azopfa bihevye rero muri Bible hariho ibintu vyinshi cyane rwose uno munsi abarozi bakora twebwe abana b'Imana kabasha gukora urabona Yesu Kristo ngo yinjira ngo ahantu ngo abigisha ngo munzi abigisha bari barimo binyegeje ako kantu uvuze ngo muri Bible hari ibintu abarozi bakora twebwe umunsi uvuze ngo ushatse kuvuga ko abana b'Imana basubiriwe n'abarozi ntabwo ushatse kuvuga ko abana b'Imana basubiriwe n'abarozi ariko uravuga ati abana b'Imana batakora ubuzima bwabo batizo kubaho ariko ugaca usanga abarozi nibo bariko barabaho bwa buzima abana b'Imana bategerezwa kubaho bisigura yuko ko ubwa mbere navuze ati umuntu aburyo ari mu buryo butatu umuntu ni mpwemu bisigura umuntu ategerezwa kubaho ubuzima bwiwe ahubwo tutungo ubuzima bw'impwemu dufate impwemu ni rimwe umushaha naco ni kabiri umubiri w'umuntu naco ni gatatu umushaha uri hagati impwemu nitangura hama gasubira umubiri mu gihe umushaha utako uremezanya n'ibyo impwemu yemera ntabwo ubasha kubaho ubuzima umuntu ubuzima butegerezwa kuboneka bugaragara kuko umushaha bavuga yuko ari mu kino cyitwa gute navuga yo basikunyeka ari nk'umucamanza navuga gitse nk'uko umushaha impwemu y'umuntu irapropose umushaha ico ukwiye gukora sinzi yuko bukana Yesu Kristo avuga ngo impwemu yoyo ngo yiteguye gusenga wari kumva umubiri uravyanse bisigura umubiri uracitse ntibisigura impwemu ntabwo icitse intege umubiri niwo wansi umubiri nawo ntabwo wansi kubera basi bipfuje kwanga nuko umushaha uko ujya kubiraba bavuze gupfa k'umuntu ntabwo bavuze gupfa kwa kino kintu
kuko uriko urasoma na Bible ikintu kizosha ikintu kizogenda mu muriro ntabwo ari impwemu y'umuntu n'ubugingo bw'umuntu. Yes, bisugura yuko mu gihe impwemu yawe mu gihe umushaha wawe utofukamitse imbere y'Imana, mu gihe umushaha wawe utawatanze ikibazo imbere y'Imana, bityo mu masengesho biciye basi mu bintu Imana ishaka ko dukora, nta buzima bw'impwemu tukabasha kubaho. Kuko uyu munsi Bible ivuga ati yuko ngo abo tunigana nabo saba inyama n'amaraso, ariko n'abakunda si ububasha. Abamarayika bavuye mu ijuru nibo bazanye amategeko ukuntu umuntu ngakwisi yobaho, aribo Bible ivuga yuko aribo dukwiye kunigana nabo kugira tubashe kuva mu buzima bwo ngaha ku isi tubeho ubuzima bw'ijuru ngaha ku isi. Bisubwa yuko bifatira ijambo ry'Imana, ko Bible ivuga ngo ijambo ry'Imana bifise ubugi bushika aho bibasha gutandukanya umushaho w'umuntu n'impwemu y'umuntu. Bisubwa mu gihe hatabaho ijambo ry'Imana kubwiryosheka umutima wawe ari umushaha wawe, rikwemeze yuko wowe ubaho ubuzima runaka butandukanye n'ubwo bari ngaho ku isi, aho uzi yuko umuntu abaho amaze kubaho, uzi ko umuntu avuka amaze kuvuka akiga amaze kwiga akarondera amahera, amaze kurondera amahera agatura umugabo, agatura umugabo akabyara, amaze kubyara agaca ubwawe bw'ubuzima. Bisubwa yuko utegerezwa ibindi vyiyumviro bindi bitandukanye n'ivyo tubona muri sosiyete yacu, agikunze n'ibyo kugira ubashe kubaho ubuzima runaka. Yes, rero mu gihe abana b'Imana bogira ivyo vyipfuzo vyo kubaho ubuzima bw'impwemu nk'uko Imana yaciye Mose ngo maze ukone yuko ashaka basi ko basi yipfuje kubona ivyo niko biraba, kuko Mose yavuze mu mutima ateka ndabiki kiye giti basi ko kirasha kidacika, kuko Mose abonye ico giti ko kirasha nticyacika, kuko tubizi iyo giti gihiye tegeza gucika. Aho ico giti cyaratse hafi y'isa yose, Mose akira abona incyasha agatekanye ndo kuraba impamvu ya giti ko kirasha ntama ntigicike. Rero usubwa mu gihe muri Bible ko Fundi ati niki cyatumye Enoke ava ngaha ku isi adapfuye. Ati niki cyatumye Mose ava ngaha ku isi adapfuye, kandi tuzi yuko ubuzima bwo ngaha ku isi utegerezwa kuva ngaha ku isi upfuye, kandi Imana ikavuga ati ngo uduswamiye kuko iryo wavuyemo. Niki cyatumye Eliya nawe nyene ava ngaha ku isi adapfuye, ukumva ukagira ivyo byumviro kandi ugenda imbere y'Imana, ukagenda imbere y'amakatimatirisha bino bintu atari bya bintu byo gushaka Imana ngo gushira ibintu hamwe n'ibintu bishimye burya abana baca byati bafisa mwishimba mishoya, ahubwo Imana mwishuriye kugira ikintu ubibeho. Haleluya. Bino bintu se kunda yavuga nk'umuntu ayibayeho, ariko ndiko ndavuga nk'umuntu amaze kugira inyota yo gushaka kubaho ivyo bintu. Isubuwe naje ko na partage bano bantu bagino nyota kugira basho ko ubuzima bw'Imana. Isubuwe twebwe abana b'Imana twubaho ubuzima burengeye. Usegura gute niki cyatumye Yosuwa abwira ukwezi ngo hagarara unizuba rihagarara? Usigura gute ukuntu Mose yadugije ibiganza bagatuma abanyisirayeli batsinda intambara? Usigura gute ukuntu Mose yamaze iminsi ishika 40 atanja no kunywa tawe? Ibyo bisigura gute? Zigura ni ntabitangaje, ni ibintu utubasha gusigura. Usigura gute ukuntu Yesu Kristo, kuko Bible ntabwo ivuga yuko Yesu Kristo ngo yanyitse hamwe bashagara mu ijuru. Bible ivuga ati yuko ngo Yesu Kristo yadutse hama ngo abajya bigisha biwe bamukurikiza ngo amaso yako aduga hejuru, hama ngo acona ngo amareka bagaca bazi. Nani gute aduga hejuru kandi tuzi yuko hejuru nyine ari bicu atabindi ari nk'inyenyeri? Ibyo bisigura gute? Rero bisigura yuko mu buzima twebwe twinjiyemo bwo kwizera Imana hariho ibintu byinshi binyegejwe atakuvugishwa, atagukiza indwara, atari kwacu byizigiro bizima, atari guhimbaza gusa ego ni byiza, ariko ari ibindi birengeye. Okay, ngerageje kumva ikiganiro kirimo kiragera kandi ngerageje kuvuga kuravuga no kuvuga ngo hari ibintu bibiri bikomeye canke bitatu, ariko reka mvuge kuri ivyo bintu wavuze. Umushaha no kuvuga ngo umushaha nyinga kujya tuvuga nka carte memoire. Umushaha dufate ko nk'uko tuvuga carte memoire iri muri telefone, no kuvuga ngo ibiri muri carte memoire ya telefone nivyo ubona muri telefone. Nshatse gushigikira rya jambo bavuga ngo imuhemu irapropoza umushaha, ariko umushaha ni ufata decision. Yes. Imuhemu
yoyo irazana kugira gupropoza umushaha hama umushaha ukabasha gusohora vya bintu impwemu ya propose umushaha mugabo urumva muhemu yera muhemu wa Kristo Yesu aje gupropoza umushaha ntabwo mu ya propose umushaha Bible ivuga ngo je ngo muhemu yera yikanye n'impwemu yanje muhemu yera ntabwo avuga n'umushaha muhemu yera avugana na muhemu yawe bwite yes hanyuma muhemu ikominikana n'umushaha wavuze ni muhemu ya Satani rero naho uvuga ati jewe kuko Bible ivuga ati yuko ngo Paulo sinukije yanditse avuga ngo ntumukabaze mu mpemu yera mpemu yera niwe ahishurira impemu yawe bijanye n'Imana kuko ikintu womenya si ibintu kuko ariho ibintu byinshi bakubanzi noronka ukunda bisigura mu majambo kuko aro n'ibintu Paulo yavuze akabona byinshi tuzi bako bitugora ivuga yes ariho ibintu utoronka ukuntu kominika bisigura ivyo bintu ntabwo byoja mu mushaha kuko umushaha ni mutoyi ntabwo byoja mu mushaha kuko umwumva n'ibintu vya bwite umva n'ibintu vya ubwawe nyine kumwe yabase nkawe bwite biba si ibintu bituma be gukominikana n'Imana bwato kawe ariko umushaha wowe bakira ubuzima bisigura basi ejo uvuga ati mwakura se ko umuvyeyi n'umwana umwana nta kimwe ati wewe uri umuvyeyi bisigura umwana utegereza kumuha ikintu akora kugira abashe kubaho bisigura ntazi ukuntu bajya tuzi kumubwira atasama ugi hama niyamara kurya acaza gutuma abaho bisigura hari ibintu ashakora ariho bazi ukuntu acahinduka acavyibuha agakura ibintu nk'ibyo nuko bimeze no kuko umushana nta kintu kimwe uzi ariko kuko uravye Adamu ntabwo yigeze yiga ukuntu intare yitwa ibyo ngo mwenda kwishintara uko uyu munsi kugira ngo wite ikintu kugira ngo ati kino kintu aciso iki nuko basi imbafise ikindi kintu kindi nzi ko ico kintu mo ujya Adamu yiso intare basi novuga ati uko ari ibintu runaka yabonye ku birengeje bitazi ntabwo cyenda kwisa intare amana ndakwisiki nawe ndakwisiki nawe ndakwirekere uravye ibikoko biri kwisi ni byinshi cyane gose bisigura ari ibintu bwawe tubasha gukora basi usanga birengeye ariko ivyo birengeye ukaba ubihabwa na kibirengeye yes ariyo mana mu yandi majambo nta n'ibirengeye binabaho igihe uri umwana w'Imana nta birengeye bibaho birengeye uri umwana w'Imana ni iki kandi umva bahagijwe n'Imana kandi Imana niyirengeye ibintu byose bisanzwe kandi Imana niso Imana ariso ibinda kukurengera ari biki okay hamaze kuba kurengerwa niyo mpamvu nguma ngaruka ngaha hamaze kuba kurengerwa hamaze kuba ibirenze bitangaje ibintu bitabaho yego birahari ndabizi nyine natwe turi muri kino kiganiro hariho ibintu birenze biturengeye nyine tutazi ariko isi ikibazo cy'Imana kandi isi ikibazo cy'uko tutari abana b'Imana niyo mpamvu nakubajije ati none ubuzima bw'Imana twe dufise ko turi abana b'Imana turi byaremwe bishasha byaremewe muri Kristo Yesu mu yandi majambo ntidufise n'imishaha isanzwe wapi ntidufise imishaha nk'iy'abandi twe dufise iyindi mishaha yindi itandukanye n'iy'abandi bantu dufise imishaha y'Imana mu yandi majambo imishaha twe dufise memory card iri muri twebwe ni memory card y'ibanga ry'Imana ubwayo niyo ubwayo Imana iri muri twebwe ni nayo mpamvu iyo biribuze ngo muhemu abwiririkanya ni muhemu yacu ni ukuvuga ngo biroroshe cyane ko muhemu ashobora kubwiririkanya natwe kuko dufise imishaha y'Imana niyo mpamvu mu Baroma igice cyaho cya 12 havuga ngo ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange ibimazi byera bihimbara Imana mutange imibiri yanyu ibimazi byera bihimbara Imana niko kuyikorera kwanyu kugira ikimazi ngo kandi muhinduke rwose ngo mugize imitima ishasha haleluya Imana ishimwe cyane nukuvuga ni bya bide nyine kugira ya mishaha mu yandi majambo hariho iyindi mishaha dutegereza kugira ngo dushobore gukominikana n'Imana urumva rero ikibazo ahantu kiri
ni kubera iki iyo mishaha mishasha, kubera iki iyo mitima mishasha turanayifise, ahubwo twaravutse n'ubwa kabiri, twaranavutse n'ubwa kabiri, turi n'abana b'Imana, kandi tumaze kuvuka ubwa kabiri dufise kameremere ko watuvyaye, kuko abarundi bacu umugani bavuga ngo upfizi y'intama itendera nka se. Nimba twabyawe n'Imana, twabyawe n'imbuto y'Imana, ya mbuto itabora, turaba Imana nyene, twategerezwa kumva Imana cyane. Haleluya. Yesu Kristo mu myaka 12 yigisha abatama, mu myaka 12 Yesu yigisha abatama. Kubera iki yigisha abatama? Ni kubera yari umwana w'Imana, kandi ukuntu Imana yamuvyaye kuri tekinike yayo. Umugore atigeze ahura n'umugabo, umukobwa atigeze ahura n'umugabo, iyo tuvuye atwaye n'umugabo wiwe Yozefu avuga ati iyo nda y'inshurushu, niko babyitwa mu Kinyarwanda, iyo nda y'inshurushu watwaye ndaguheba ndagukatira. Kandi Yozefu araraba aravuga ati tugenda igihe kitari gito muri fiançaye yacu yabaye ndende, nta kibi nigeze ndamubonako, ariko kuba yibungenze sinogenda kumuca umutima yohava carira, ndamukabuke mwibanga. Batamukabuka mwibanga, maze Yozefu ajyanye umumarayika w'Uhoraho ataraza aravuga ati we Yozefu, reka guta umugore wawe, genda urongore umugore wawe, kuko ijyanda afise si y'abantu, ijyanda ni muhemu yamuteye iki, ni muhemu w'Uhoraho yamuteye igitutu acabasha kutwara ijyanda. Rero ujya n'umwana w'Imana, niyo navuka muze mu mitwe Emmanuel, Imana irihe yaje mu bantu, Imana yamaze kuza mu bantu. Okay, rero Yesu yashobora gukominikana n'Imana akiri akiri n'uruhinja bwa bro, hajya nyine ari uruhinja. Yesu akivuka hajya yarira communication hagati yiwe n'Imana, yari original. Kristo yarashobora kukumva Imana muri ujya mwanya nyine akiza ku isi ari uruhinja. Yari afise akakapasite reka ndakavuga akakapasite gashobora kumva Imana kurusha n'abantu bakuze. Ibaze okay, abanyabwenge binyenyera abamajusi barashoboye kugira ubwo mujanja bwabo, baramenya Yesu Kristo ahantu agiye kuvukira uwo mwana. Mu myaka 12 Yesu yarashobora kwigisha abafarisayo bizi byagezwe, barabivamwo basoma ibitabo, basoma n'ibindi, ariko akavuga ibintu by'amabanga gusa, amabanga y'Imana. Ibaze umwana w'imyaka 12 arimo aravuga ibintu bya Mose, ibintu mwebwe mwumvanye Mose, ibintu je numvanye Mose, nkaca numva umwana w'imyaka 12 ariko arabibwira nyene uko byakabaye indonido ryabo. Abatama baravuga ati uyu mwana ni bwoko cyo gutangaza sinikindi seze kino kintu. Dayimoni mu muntu yarapfutse ati nguyu mwana w'Imana. Ibaze nk'ubusezi, jewe ndabashije kugenda ubu ndakuye mu mubiri, ntaca ngenda nkabona ubuzima bwabayeho imbere ko mvuka. Uko Mose niyo yabonye ubuzima bwa Adamu, abona ubuzima bwa Aburahamu, abona ubuzima bwa Yosefu. Igihe yabivuga si umutima we ukabivuga, ariko yakabivuga mu buryo bw'umuhembo. Basi ni nko yiwe yakabivuga, ni ubwite yakabivuga. Isugura hariho ibintu twebwe twabasha ariko rero nyamisi dusaba temu menshi. Dusaba topic ikiganiro ni kinini cyane, ikiganiro kiragutse cyane. Yes, ibi rero ni ibintu biteje ikibazo cyane. Je narafashe umwanya ndabyumvira kigiye kimwe, nsanga twebwe ubuzima turiko turabaho mu bisanzwe ubuzima buhushanye n'iki jambo ritwita. Rero kubaho ubuzima buhushanye n'icyo we witwa ko uri cyo, utegerezwa ko curaba ati mbega intambamye iri hehe, ari nayo mpamvu turi ngaha. Burya iki nicyo kibazo cya nyuma dushaka guhereza ku kiganiro cyacu. Mbega ingorane iri hehe, impamvu ituma abana b'Imana bataganza. Twarahawe kwitwa abana b'Imana, ariko sindigira mbonaho umwana w'Imana aganze. Nta hantu wasomye handitse ngo naho twitwa ngo turi Imana, ariko nta hantu ndigira mbona umwana w'Imana ariko araganza. Ni inyigisho, urumva ko ni inyigisho. Hagati aho mbega abana b'Imana
bakeneye iki kugira ngo bashobore kubaho buno buzima bw'Imana? aho Imana ikintu bakeneye ni uko bategerezwa kumenya yuko umuntu ntabwo akeneye pasiteri kugira abashe kumenya Imana. Umuntu akeneye Imana we ubwite kugira abashe kumenya Imana, kuko jewe sinzokubwira ngo papa wawe ngo numve bameze uko wakora ibi akora ibi n'ibi n'ibi. Niyo mpamvu usanga kuko hariho itandukaniro nk'uko nigeze kukubwira, ari itandukaniro ryo kwishurirwa. Twebwe iyo two turasoma Bible ntabwo duyishurirwa nk'uko Pawulo yishyuriwe, duyishurirwa mu ishyurirwa Pawulo yagize. Bisigura je nimba sonye Bible ntabwo navuga ngo yuko twebwe turi abana b'Imana. Nkaca niyumvira ati kuba umwana w'Imana ni iki, nkaca mbandanya nsoma muri Bible nkabona ahantu handitse isobanuro kuba umwana w'Imana, ndiko ndonka ishyurirwa bifatiye mu ishyurirwa ry'abandi bantu bagize. Ariko iyo kuraba Pawulo ibintu byinshi yandika ntabwo yabikuye mu gitabo ca Mose canke ca Yeremiya canke na hehe, ariko iyo kuraba ibintu yandika byafise ifatiro basi mu bintu ubundi bitabo, ariko nuvuga ati basi ukubaka kw'ivyo bintu ntabwo byavuye muri Yeremiya, byavuye mu busabane yajyana na Mpwemu Yera. Uko Bible ivuga ati ngo Mpwemu yawe niyaza azoduhishurira amabanga y'Imana. Uko Bible ivuga ati ngo Mpwemu Yera ngo asese izina ry'Imana ariwe Papa. Uko uyu munsi Imana Abayisirayeli batangarira bakavuga ati Imana irashobora kuvugana n'umuntu maso yandi, ati ivyo birabaho, cyari igitangaza. Ariko uyu munsi nikiri igitangaza, umunsi Imana iba muri twebwe. Haleluya. Dena sinaye nyinshi rwose gusa ibinyame byashikiye nkumva meze nabi, aho bashaka kwatura yuko ise amagara meza. Simvuze yuko kuko umuntu yashika kananirwa niye n'impangwara. Haleluya. Ariko umwami nkatsinda, ariko ivyizigiro byanje n'uko umunsi umwe zova ngaho kwisi, navyo ngaho kwisi nkangwaye zova ngaho kwisi. Ari umukozi witwa Bison Ndahoso muri Nigeria yavuye ngaho kwisi, yari yicaye mu ntebe nuko bashinga intahe abantu kwiye kusanga pastor sangasi ibiromeye byo wabo, yicaye mu ntebe kwiye pastor aza agashika mu biro amagace yicana. Bagiye kudodora basanga yapfuye, bantwe kwa muganga asanga ntangwa nini yari afise nakakiye cyane nishe, bavuga ati yagenze gute, aho gusaba nawe surprise baravuze ati yatashe. Uko kwiza kwaje rero ndiko shaka kuvuga yuko ikintu cyotuma abana b'Imana babaho ubuzima bw'Imana uko bategerezwa kupanga cyambere na mbere kumenya yuko bakiyogeza ubusabane n'Imana hagati yabo n'Imana. Simvuze ko adakwiye kuja muri eglise, kuja muri eglise akwiye kuja muri eglise uko pasiteri atandukanye n'umwana w'Imana n'urundi rwego. Basi umutwe bwati mustaneri hamwe n'umuturage mu Kinyarwanda ubwo niho rero kugira umwana w'Imana abasha kubaho ubuzima nk'ubwo ategerezwa kubaho, ategerezwa kugira ubusabane n'Imana, ategerezwa gusoma ijambo ry'Imana. Apana gusoma ijambo ry'Imana cyangwa imigenzo, gusoma ijambo ry'Imana gasoma ijambo ry'Imana, asoma ijambo ry'Imana kugira abashe kubaho. Nari yose mu ijambo ry'Imana kenshi numva ikintu cy'umunezero muri jewe, numva ikintu ikimenyetso kimwe mu kimenyetso wobona mu gihe umenye yuko uriko urabasha kuba mu buzima bw'Imana, uriko uragenda mu buzima bw'Imana, uko ugira Imana ati Mana tuyishurire. Uko Mose yabwiye ati Mana ati muri Egiputa nakubonye, ati mu bwabo nakubonye, ati none tubonye ku bwiza bwawe. Niko bimeze. Icyo kimwe wumva ati iyo abantu bakundanye akwisi nta kindi kintu gikura muri bo atari ko kuryamana, kuko umenga ni ikimenyetso kuryamana n'umuntu umenga nicyo kintu cyerekana ko mukundanye. Niko bimeze ngaho kwisa ko naho ndakoje ndabyemera. Haleluya. Ni nacyo kimenyetso cyerekana yuko mu gihe uri kuregera Imana, iyo urukundo rw'Imana ko ari ikintu bitokunda kunigisha ko, ari ikintu bitokunda kunasigura urukundo rw'Imana. Ari ikintu tusigura urukundo rw'Imana ngo bimaze kunuko. Rero ubukora muri Bible amaversi kerekana urukundo rw'Imana rumeze uko, Imana ikunze bimeze kunuko. Ivyo bisigura ariko arugeze kutubasha gusuka ku rukundo rw'Imana ari ubwite ushumva ubimenya. Rero ndashaka gushika no hantu mu gihe uri karondera Imana ariho ubuzima ubaho, uko uyu munsi kugira tubashe kumenya yuko ari Imana ivuze twifashisha Bible, sivyo?
kugira mvuga ati mbega baje ni dayimoni ariko yambwigisha cyane zari nkarota ikintu abatubwiye n'Imana tushaka Imana bisa yuko ndinda ukoresha Bible byambasha kutakina Imana ariko Mose na Bible yarifise bisugura Mose yafitanye gusabana n'Imana Mose cyagihe Imana yamubwiye ati zana abantu zana abakuru b'Abisirayeli ubazana hondi umaze ndabakore ku bintu mu yabonde bashireko ngo abangashaka kuvugisha wari abandi bagabo babiri bari inyuma y'ahantu nawe atuma kuvugisha wacaza ngo kana atakabya Mose berega ngo kana ko nakanaka wako bavugisha Mose yabishengiki icuma mwise mukavugisha ico Mose yashaka kuvuga nuko Mose yagiye atariho ikintu kirengeye mu gihe ari ubusabana hagati yawe n'Imana uko uyu munsi twebwe twishikira Imana kuko bivuga ati ngo muyera ngo atubase atwegetse imbere y'Imana rero bisubiza yuko hariho ibintu twobaho mu gihe twogera twegera Imana ukiyoboka ibirengeye. Yes, thank you so much. Reka tubahereze ijambo ry'Imana muza gusoma mu kugira ngo mumenye ese mwokora iki kugira ngo mushobore kuzura mwe muyera cyangwa mushobore gukoreshwa n'Imana. Byukuri nitugenda tutabaye address abantu benshi bari mu kunanirwa kandi bitwa ngo nabana b'Imana, abantu benshi bariko barakehanirwa kandi bitwa ngo nabana b'Imana, abantu benshi ko baricwa n'ingwara kandi bitwa ngo nabana b'Imana, abantu benshi bararuhijwe n'ingorane kandi bitwa ngo nabana b'Imana. Niyo mpamvu dushaka tubereke ese ni iki umuntu yokora kugira ngo abeho ubuzima bw'Imana, akorera Imana byukuri ashitse icyo Imana yavuze. Ni mu Baroma igice cya 12 ni ahantu horoshe, ni mirongo yoroshe, ni ibintu byoroshe cyane naho mubona byoroshe gusoma ariko kandi byarananiranye gukora, benshi byarabananiye gukora. Niyo mpamvu atabitangaza byinshi bigikoreka, nta twumiza tugikibaho ubu nyene n'amajambo gusa. Uzosanga kuri YouTube ari uko nyene tuguma twiconnecte tubabwira ngo ibiganiro amasengero, uzosanga ibiganiro n'abakoresha ibitangaza uyu munsi babitwa aba eliminati, ukabikorera ku gatuti yagira ahantu ugasanga wapi nta kintu ari mwarakora. Rero ijambo hano mu Baroma igice cya 12 yaravuze ngo ubugingo bushasha. Umurongo wa mbere uvuga ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu, mwumvirize ikintu gishobora gutuma rero umuntu ashobora gukoreshwa n'Imana, umuntu ashobora kubaho ubuzima bw'Imana, umuntu ashobora kubwira umusozi ati wa musozi tuganire, wa musozi we shinguka ngaha genda utabwe mu kiyaga, kandi umusozi ukatuhaguruka wirukanka no mu kiyaga. Ni ukuvuga ngo wumvirize mubanze mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Rero umuntu ashaka kuvuga ngo nta n'ukuntu ushobora gukorera Imana utarabanza kumenya ino kode, nibibaho. Niyo mpamvu benshi turananirwa. Niyo mpamvu niyo ubonera abantu ko badasenga, niyo ubonera abantu ko batakirondera Imana, nta busabane bugihari. Kera ubusabane bwaba buhari. Niyo mpamvu ba Mose bakoresha ibitangaza, niyo mpamvu ba Eliya bagurutse, niyo mpamvu batawe mu ngunguru z'amavuta banka gusha ntibigera basha, abandi batagwa mu matanure y'imiriro ntibigera basha. Ni kubera bari baratanze imibiri yabo kwimazi byera bihimbara Imana. Nta kibazo, ntibari bafise imibiri nk'iyisanzwe. Ndibuka ko nigeze kuvuga kano kantu mu kiganiro twigeze gutanga n'uwo bitwa Nimbesheho Shaba. Hariho umubiri mushasha, bavuga umushaha mushasha cyangwa umutima mushasha, bisobanura ko umutima mushasha haza n'umubiri mushasha. Ntigishoboka ko ushobora kugira umutima mushasha hama ngo ucugume ufise umubiri wa feki. Ivyo ni ibintu bitajanye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo niwofata ipantaro nshasha ucudana ngo ikiremo, niwofata ikiremo gishaje uze kugitera ku ipantaro nshasha. Ivyo wumva bijaye. Ni ukuvuga ngo ikintu gishasha kigendana n'ikintu gishasha. Gira umutima mushasha ucugira n'umubiri mushasha, kandi uwo mubiri mushasha naho uturira ntibikunda kusha, ni umubiri wo kwizera. Niyo mpamvu umukozi w'Imana hano yatubariye ngo urashobora kwibaza ngo byagenze gute kugira ngo Eliya aduge adaciye mu adapfuye, aduge kujya yuko yakabaye. Eliya niyo afise umubiri nk'uwo wawe,
wewe nk'uko uvyumviye. Eliya ntiyari afise nk'imibiri y'abantu ubona bapfuye ngo bagiye kubazika. Eliya yari afise umushaha mushasha, yari afise n'umubiri mushasha. Aba ba Yosuwa ntibari abantu basanzwe, bari abantu bandi. Niyo mpamvu usomye mu Bikolosayi, Abikolosayi igice cya 3 havuga ngo asangwa mwarapfanye na Kristo ngo mushire imitima kuri hejuru, ngo kuko mwapfuye. Urumva iryo jambo, kuko mwapfuye, kandi ubugingo bwanyu bukaba bwishanijwe na Kristo mu Mana. Wewe woza kwica umuntu yari asanzwe yarapfuye agapfa? Ibyo birabaho? Wewe ufata iki? Niyo mpamvu twebwe dufise imibiri iba mw'ijuru, dufise imibiri mishasha, ntiturabisi. Niko Yesu yavuze ngo ntiturabisi. Iyo batwara abisi, iyi si ibikunzi cayo. Nta kuntu twokorana n'isi kandi tutarabisi. Ariko iyo habaye kubura ubusabane n'Imana, wisanga uri kurakorana n'isi, kuko nta busabane ufise hagati yawe n'Imana. Kuko umushaha wawe muri kurakominikana na muhemu uhoraho, ahubwo umushaha wawe uri kurakominikana n'imuhemu y'iyi si. Rero mu gihe hari kominikasiyo y'umuhemu y'iyi si kuri wewe, ntushobora kugaragaza iby'umuhemu y'uhoraho, iby'umuhemu y'Imana y'ukuri, kandi kominikasiyo iri hagati yawe n'umushaha wawe ari umuhemu y'iyi si iriko iragukominika. Utusanga ivyumviro vyawe ubusambanyi, ivyumviro vyawe ukuja kuborerwa, ivyumviro vyawe bewana n'ibirori, ivyumviro vyawe nyene nivyo ngaha kwisi byose atanaguha nibyo wakira. Nta kuntu Imana yoguha, kuko wewe ntabwo wagize wa mutima wo kurondera Imana, wo kugira ubusabane. Iyo bavuze ngo ubusabane ni imigenderanire, ni ubuzima buba burimo burabandanya. Iyo rero ubushije ivyo urashobora kubaho igihe ushane cy'ivyo, kuko twumvise ko Imana ni muhemu kandi na Satani nawe ni muhemu. Byose ni iby'umuhemu, biguma biza binyuragirikana. Niko iyo muhemu uhoraho ata kibanza afise muri wewe, imuhemu ya Satani itegereza kuba ifise ikibanza. Bivuze ngo umubiri ntushobora kubaho udafise imuhemu iriko irakominikana nawe. Niyo mpamvu igihe Imana yari mu mubiri itashobora gutanga imuhemu muri urya mubiri nta bugingo, nta kwikomakoma, ntaki. Yes, ni ukuvuga rero icyo twobamenyesha nuko murondera Imana, bene data, murondera Imana. Tubuze kurondera Imana ntituyirondera kuko Imana iba yazimiye, ntiturondera Imana kuko Imana idahari. Tubuze kurondera mu nyongaho Imana canke ni ya migenderanire. Ni ukuvuga ngo nimwuzure ijambo, nimusome ijambo, kandi nimusenge cyane, muze murabe yuko Imana itazobakoresha nk'ivyo yakoresheje n'aba batwitangiye imbere bose. Mwarahezagiwe cyane. Reka ndabashimire, mwari muri kumwe nanje Eric Sezibera, umukozi w'isezerano rishasha. Nuko bisanzwe ntiduhengeshanya kubashikiriza umuco w'ijambo no guca hirya no hino, tukazunguruka tukarondera abakozi b'Imana cyangwa abakozi b'isezerano rishasha kugira ngo badufashe kumenya utuna turiya. Murumva neza ko umukozi w'Imana cyangwa umukozi w'isezerano rishasha Loic ashoboye kudushikiriza byinshi bitandukanye, na cyane cyane mu kudutandukaniriza imwemu mu butandukane bwazo. Rero mwarahezagiwe nshuti bakundwa, mukunda kumviriza ibiganiro byacu, mukihangana mukumviriza ihishurirwa ry'ijambo. Umwami Yesu Kristo arushirize kubakomeza mu izina rya Kristo Yesu. Amen.